Turongeye kubaha ikaze mwese ko ariko bakurikirana kino kiganiro kubafasha akanya kabo kugira ngo dushobore kongera kubonanira muri cyo kugira ngo tuhaganire byinshi mu bitwubaka mu mitima yacu kugira dushobore kuba abana b'Imana batunganye batagira agasembwa muri kino gihe cacu. Uwo muri kumwe rero muri kino kiganiro umuntu muzima akaba ari Eric Shimira Imana. Ico tugiye kuganira kandi akaba ari jambo ryo kudufasha kugira ngo dushobore kugororokera Imana muri kino kinyejana cacu cononye n'inyigisho z'ibinyoma, cononye n'ibyaha byinshi cyane ku buryo kugira umuntu ashobore kuba umugororotsi atezwa kugwana intambara ikomeye yo kwizera, kimwe nkuko abatwitangiye imbere mu byo kugororoka babikoze nabo bagiye bagwana intambara zabo mu byo kwizera mu gihe cyabo kugira ngo bashobore kugororokera Imana. Muri uno mwanya rero tukaba tugiye kuganirira hamwe ijambo ritubwira ngo ibimenyetso bine bya nyuma by'umuhero w'isi. Ibi bimenyetso bine bya nyuma by'umuhero w'isi nibyo tugiye kuganirira hamwe. Impamvu dushaka kubiganira nuko Imana mu ijambo ryayo Bibiliya dusoma akaba ariho tubonera ubuhishuzi by'Imana yashatse kubwira abantu bayo bazorebera ko kugira ngo bamenye ati Yesu aregereje. Ibyo biturinde gushiraho itariki. Hari amatariki menshi yagiye abaho ku isi abantu bagiye bavuga ngo Yesu azoza muri 2000, ngo Yesu azoza muri kino gihe. Abo bose impamvu zabibatera bakabivuga ariko Yesu ntaze nuko batari barize ibimenyetso. Twebwe rero twasiga ico bitwa amasinye prophétique, ni ibimenyetso bya gihanuzi tuzorebera ko tukamenya yuko Yesu yegereje kuza. Ibyo bimenyetso ro bine bya nyuma bizo rangiza aya mateka y'isi nibyo tugiye kurebera hamwe mu gitabo ca Bibiliya. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 12 umurongo wa 54 kuza kwa 56, Yesu yabwiye abigishwa biwe bo mu bihe byose amajambo akurikira. Yaravuze ati kandi abwira ishengero ati yo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mugira ngo imvura iraguye kandi niko biba. Iyo mubonye umuyaga uturutse ibumanuko mugira ngo hararara indugumba kandi niko biba. Mwanjyajyamwe murazi kugendereza isi n'ijuru, ariko niki kibabuza kugendereza iki gihe? Yesu Abisirayeli bari bazi kumenya ibihe, bakamenya ngo umuyaga uvuye aha igicu gikubye gutya imvura izobiguye. Uyu muyaga kuvuye hano uno musi harara indugumba. Kandi byo kuri no muri bino bihugu byacu hari ukuntu abantu uzomba ngo iyo uyu muyaga uje canke ibi bihe bikaza haragwa imvura, nta mvura igwa, hararara indugumba. Ibyo kenshi byo kuri ukunda gusanga ariko bimeze no mu Bisirayeli rero bari bazi kugendereza ibihe bakamenya ikigira gishika. Ariko Yesu yabiswe injyajya abantu mu gihe ciwe bitewe nuko bari bazi kumenya ibijaniranye no kumenya igihe kubibazanira inyungu z'ubuzima, ariko ntabwo bari bazi kugendereza igihe ca gihanuzi. Bamenye uko Yesu yavugishijwe, bamenye ibyamwanditswe ko, bamenye uko azokora. Abayuda kuko Bibiliya ivuga ko Yesu yategerezwa kuza mu buryo bubiri, hamwe akaza ari nk'intama, aho n'igihe yaraje ubwa mbere kucungura abari ku isi, icya kabiri akazoza ameze nk'intare yo mu muryango wa Yuda ari umwami. Uko no kugaruka kwa kabiri kwiwe hazo baje kwima ingoma. Ariko Abisirayeli batahuye nabitewe no kudasoma no kutagendereza no kutabyitaho, kutabaza ibyanditswe byera ico bivuga, bituma bitiranya kugaruka kwa kabiri no kwa mbere. Bituma Yesu avuze ati bari bazi ngo aje kwimika ubwami bwo mu mubiri bw'amareta, ariko basanga sibwo yaraje kwimika. Ibyo birabacanga, bituma batamumenya, bamwe bamugwanya, kiretse ko hariho n'abari bamuzi ariko bamwanka kuko banka guheba inyigisho zabo, imigenzo yabo n'imihango n'icubahiro cabo, bakabona kwakira Yesu bituma baba abantu menga baragayitse ku isi. Uko niko byagenze. Ariko ico dusomeye uyu murongo nuko utweretse yuko dukwiye kugendereza igihe, tukamenya ibyavuzwe n'impamvu yabyo. Ibyo rero bikwiye kudutera guhumuka mu bwenge, mu by'imwemu, kugira ngo umuntu wese ashobore kumenya neza ibyo yizera neza. Bino bimenyetso bine bya nyuma by'umuhero w'isi turaganira bine nkuko nabibabwiye. Icambere n'ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi. Ico ni kimwe. Ica kabiri nagahamo kabikiwe karindiriye abana b'Imana kanyuma. Ikindi naco ni ibyago birindwi. Ikindi naco turebera hamwe no kugaruka kwa Yesu. Ngibyo bimenyetso bine bya nyuma bizoranga umuhero w'isi. Duhereye ku kimenyetso ca mbere kizoranga umuhero w'isi, mbere yuko Yesu agaruka gitegerezwa kubanza kubaho, n'ubutumwa bwiza bw'ubwami nkuko bwanditswe muri Matayo igice ca 24 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 14.
iri jambo ubu butumwa bwiza bw'ubwami kuri uwo murongo haranditse ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere cyabona amahanga yose maze umuhero uzoca uza. Iri jambo mu isi yose ya gikirisito, amashengero yose ku isi, nk'aha mu Burundi urebye hari amashengero arenga 500 n'ahandi mu bindi bihugu usanga amashengero ari menshi. Ayo mashengero yose uko agwira, uko atandukanye mu mazina no kwizera, ayo yose nta na rimwe rivuga ko rivuga ubutumwa bubi, ahubwo bose baza bahuriye ku murongo muri Matayo 24 umurongo wa 14 ahavuga ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose. Aho dushatse kuvuga muri uno murongo, ubwo butumwa nibwo butumwa buzovugwa mu isi Yesu akagaruka. Uwo murongo Yesu yavuze ukaba umaze imyaka irenga 1987 uvuzwe. Ni umurongo ukomeye wa gihanuzi abantu bategerezwa kumva neza. Aya majambo Yesu mbere yuko yavuga yarahejeje gusohoka mu rusengero rw'abayuda avuze ngo mu rutanyo ari umusaka, kuko yarahejeje kuvuga amajambo ari muri Matayo igice ca 23 aho yabujije abantu gukurikira abafarisayo kuko zari indyarya, bakunda icubahiro, bakunda kugirwa ko bwake mu tuguriro, bakunda kwitwa bakuru, baharanira ibyubahiro n'inyungu. Ibyo bintu abuza bizera gukurikira abo bagabo. Ariko yerekana ku murongo wa 37 aho kugeza kwa 39 w'ico gice ca Matayo ca 23 aho Yesu yavuze ngo ewe Yerusalemu Yerusalemu, wica wavugishwa n'Imana ugatera amabuye bagutumye ko, ni kangahe nashatse gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yibundikira mu byubi byayo, ntimwakunda. Raba inzu yanyu mitanyo ari umusaka, kuko mbabwira ko mutazosubira kumbona kuvubu kugeza aho muzovugira muti hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Ku murongo wa mbere w'igice ca 44 haranditse ngo Yesu arasohoka ava mu rusengero, ngo abigishwa be baramwegera bamwerekanga inyubako y'urusengero. Niho handitse ngo arababwira ati ntimubona ibyo byose, nta buye rizosigara rigeretswe ku rindi dasamburiwe hasi. Ubwo rusengero rw'i Yerusalemu rwari rwubatswe neza rutatse inzahabu n'ibindi. Ubwo rwarasenyutse mu mwaka wa 70 rusenyuwe n'ingoma y'Abaroma, Empire Rome, bari barongowe n'umugenerale cyangwa n'umusoda akomeye yitwa Titus. Ibyo byaraheze nkuko byari byaravuzwe mu gucura intimba, aho abantu bariye ya nyuma, aho bajyanye, aho bariye ibyatsi n'ibindi byinshi. Ubwo rusengero manda yagirahera, Yerusalemu irasenyugwa nkuko byari byaravugishijwe. Yesu amaze kugera kuri uwo musozi wa Elayono n'ico gipande cyari kimwizeye, basize urusengero rw'abayuda rubaye umusaka, asohotse agasohokana abantu bamwemeye bakaja ku musozi wa Elayono canke nkuko bo mubizi. Uwo musozi bagezeyo Yesu ababwiye ubwo buhanuzi bwose bwene Yerusalemu izokomvomboka, ibintu babantu bagapfa, ibintu bikaba bibi. Intumwa zamubajije ikibazo ku murongo wa gatatu, ntuba mubajije ngo ibyo bizoba ryari kandi ikimenyetso kizoba ikicukuza kwawe n'icumuhero w'isi. Intumwa zabajije ico kintu, Yesu arazishura ku murongo wa 4 ati, Yesu arabishura ati nimwirinde ntagire ubazimiza kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo. Muzokumva intambara, nimuhaza intambara mwirinde ntagire ntimuhagarike imitima yanyu kuko bitazobura kubaho, kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho henshi, ariko ibyo byose ni itanguro ryo kuramukwa. Ku murongo wa 11 kandi hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi. Ku murongo wa 12 maze kuko ubugararije buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba, ariko wihangana gashitsa kwerezo ni wazokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bibe ikimenyetso kibera cyabona amahanga yose maze umuhero uzocuza. Iki kimenyetso kiranga umuhero w'isi citwa iyamamazwa ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abantu mugerageze kubyumva neza, ni ubutumwa buzovugwa ku iherezo ry'ibibi byatanguye mu isi. Cyambere nuko Yesu avuze ngo hazokwaduka bigira Yesu benshi bazimize benshi. Icya kabiri avuze intambara n'imuhana za nyamugigima n'inzara bizobaho henshi, ariko ibyo byose ntabwo umuhero uzoburaza. Yerekanye ko ubugararije buzogwira mu isi, urukundo rutimbe, haba urukundo ruzotimba mu mitima y'abantu, mu miryango, ku buzi, hose mu kibano urukundo ruzoba rwaratimbye bitewe n'ubugararije buzoba buri mu isi. Hazokwaduka ngo nabigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi. Ariko ku murongo wa 14 Yesu avuze ngo ku iherezo ry'ibyo hazovuga ubutumwa. Muri no minsi abantu benshi bazi ngo hatanguye ubutumwa bwiza, ngo noneho ngo hazohereza ibinyoma, kandi Bibiliya yerekana ko hazotangura ibinyoma hagahereza ubutumwa. Ikibazo gikomeye no kwibaza ngo ese sinoba ndi mu biyita Yesu benshi baje canke mu bita bavugishwa benshi, canke sinoba ndi mu bakurikiye
abavugishwa benshi canke abiyita Yesu benshi. Ico ni kibazo gikomeye, niyo mpamvu kirazira gupfa kwizera ibintu by'Imana byahanuwemwo ubuzimire bwinshi umuntu ategerezwa kubanza kumenya neza. Ubu butumwa rero bw'ubwami nkuko turiko turababwira nk'ikimenyetso ca mbere kizoranga umuhero w'isi, buzoba bufise ibintu biburanga bivuzwe muri uno murongo bwa mbere. Ni ubutumwa buzobwigwa isi yose, niyo mburi ya nyuma. Azoba ari ubutumwa bufise ntabwo nuvuga ngo azoba ari ubutumwa buzobwigwa isi yose, bufise ishengero rimwe. Ntabwo azoba ari ubutumwa abantu bose bahuriyeko, ahubwo azoba ari imburi yo kuburira abiyita Yesu benshi baje ari benshi bakazimiza benshi, bwo kuburira abiyita bavugishwa benshi baje bakazimiza benshi. Ngubwo butumwa buzobwirizwa mw'isi, ubwa mbere buzovugwa mw'isi yose. Ikindi naco buzovugwa ariko isi maze mu buzimire bw'inyigisho z'ibinyoma nkuko iki gice cya Matayo 23 cabitubariye. Ariko ikindi naco bwitwa ubu butumwa cette bonne nouvelle, ni kuvuga ngo iyi ni demonstrative. Yesu ico ubwo yari karavuga bwari ubwo yavuze mw'isi akabusigira intumwa, nibwo bwabwirije abagorozi b'abaprotestanti n'abandi bose babayeho kera bagororokera Imana. Ubwo butumwa nibwo buzotegerezwa kugaruka. Nk'umuntu ari mu nzu akavuga ngo iyi radio, wewe uri hanze ntabwo womenye radio marke yavuze naho amaradiyo yose ari menshi ku isi, ariko avuze iyi radio wewe wopfa kutora iyo ubonye yose kuko utazi iyo yavuze ariyo marke. Ni kuvuga ngo utazi ubwo yavuze umenye ubwo yasigiye intumwa, ntabwo womenye ubu yaravuze buzogaruka. Abantu benshi ubutumwa ku isi ni bwinshi nkuko n'amaradiyo aba menshi ku isi ariko agatandukana marke ubwoko bwayo. Rero na Yesu ubu yaravuze ngo ubu butumwa buzokongera kuvugwa mu isi. Ubwo butumwa nibwo buhejeje isi, niho Yesu azoza. Igitangaje, amashengero menshi ku isi ni menshi, akandi yose avuga ko avuga ubutumwa bwiza, akavuga yose ngo ariko arashwaburira Yesu. Ariko iyo aba yavuga bwiza, Yesu aba yaragarutse kuko mu isi hose yuzuyeyo. Ni ukuvuga ngo nuko ku basoma Bibiliya tubikuye mu mvugo ya gihanuzi tukabivuga nkuko Bibiliya yabivuze, nuko isi zobanza izimire mu nyuma hagaruka ubutumwa nk'ubwo Yesu yavuze ku isi. Aho birumvikana ko umuntu bizaba bisaba guca bugufi, gusoma, gusenga, gushira mu gaciro, kumva inama n'inyandiko nzeranda ico zizovuga kubijaniranye n'ubwo buzimire n'ubwo butumwa buzogaruka. Ubu butumwa rero Yesu yavuze ku isi bwari bufise ibintu biburanga byinshi. Ica mbere, nta byubahiro n'inyungu bwakorera. Ni ukuvuga ngo nta mazina, aya mazina amenyerewe ku isi y'ibyubahiro ba bishop ngo representant ngo revera ngo nde, ayo mazina yose y'ibyubahiro ntabwo yarariho. Ibyo bintu byose abantu bigise ku isi muri Bibiliya byinshi nta byari bihari, ahubwo abantu bakorera mu ngabire, hakaba intumwa, abavuga butumwa, abigisha, abungere, bahatogwa abadiyakoni n'abandi batandukanye. Ni ubutumwa butazokorera ibyubahiro, kuko muri Matayo 20 umurongo wa 56 kugeza ku murongo wa 27 haranditse ngo muri mwebwe siko biri, kuko ushaka kuba mukuru azoba umukozi w'abandi. Rero ni kuvuga ngo mu butumwa bwa Yesu umukuru yaba ari uwakoze akarusha kurusha abandi. Nayo muri no minsi bimenyerewe umukuru nuko ngo nuwasizwe nuwabyigiye iby'Imana, ariko wakoze kurusha abandi atamira abandi nta nyunga bahigamwo, siwe yitwa mukuru. Ico nshatse kuvuga muri Matayo igice ca 23 here ku murongo wa 8 kugeza ku 12 hatwereka yuko Yesu yirinze abantu kwitwa abantu rabi, kuba ba representa no kwitwa ba data. Yego turagira ba data bo mu mubiri, ariko nta data ku isi mweranda. Ubwo bubyeyi bwo mu mubiri yabo bwa batisi ngo nakubyaye ku mubatizo, nta muntu abyara ubundi, ahubwo tubyagwa n'Imana, niko Bibiliya ivuga. Ibyo byubahiro byose n'ibyo bintu bimeze gutyo ntabwo byaboneka muri ubwo butumwa Yesu yabwirije ku isi. Ahubwo muzosoma Petero mu gice ca Matayo ca 19 umurongo wa 20 kugeza kwa 30. Petero abajije Yesu ngo abahebye byose tuzohabwa iki? Yamubwiye ngo muzohabwa ubugingo budashira. Igisigaye nuvuga ngo ubwo butumwa butakorera inyungu, abantu bari baritanze bariyase, ngo byo byaranze ubutumwa buzogaruka ku iherezo ry'ibihe nk'ikimenyetso kizoranga ko Yesu abucaza. Icya kabiri bwari bwaritandukanije n'isi. Biri mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza kwa 17 nahanditse ko bayare na Yesu badahuza umuco n'umwijima bidahwana. Avuga ngo ni mwitandukanye nabo, kandi n'ibihumanya byabo n'ibintu byabo ntimubikoreko. Ni ukuvuga ngo abantu b'Imana bico gihe bari abantu bari baritandukanije n'isi. Umukirisito na maraya n'umurasita n'umubire bagatandukana mu nyambaro, mu mvugo, mu kujya no mu kwizera. None muri no minsi
uyobega usenga n'udasenga biragoye kuvangura. Icya kabiri bafashe imfubyi n'impfakazi. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 haranditse ngo idini ritunganye imbere ya Data wa twese ni ukuraba imfubyi n'impfakazi no kwirinda ntiwanduzwe n'iby'isi. Muri no minsi abantu bubaka amazu akomeye basengeramwo, bagafasha bakomeye, bakabaha imiduga n'amatongo n'ibindi n'amafaranga menshi, abantu bagakira, bana babo bakiga hanze bakaronka amaburse. Ariko abababaye n'abashonje abo muri quartier nabo basengana, Yesu muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 31 kugeza kwa 47 yerekanye yuko niyaza kutanga ingero azogororera abamurebye ngo ari mu gasho, abamwambitse, abamusanze mu bitaro n'abamukoreye ibyo byiza bimeze gutyo. Ariko ngo abigishwa be bazomubaza ati twabigukoreye ryari, uko we tutakubonye? Yababwiye ijambo rivuga ngo ko mwabikoreye ngo uri hanyuma y'abandi ni jewe mwabikoreye. Nukuvuga ngo mu butumwa Yesu yavuze ku isi ari bw'intumwa zabwirije zigapfira zigatotezwa zibuzira, kuko bwari butandukanye n'imyigishirize y'idini ry'Abayuda. Ubwo butumwa akaba ari bw'abagorozi bavuze b'abaprotestants bakemera bakicwa na Roma ya gikristo bagapfa miliyoni zirenga 50. Harimo ba Bunyane banditse Ingenzi, harimo ba Kinoxe, ba Huse, ba Jerome, ba Ruteri n'abandi benshi bagiye bazira kuvuga ukuri mu gihe cabo. Ubwo butumwa bwafasha abari hanyuma y'abandi. None muri kino gihe umuntu yafashije uwukomeye mu by'idini no mu by'Imana yumva ko ariho yakoreye Imana, kandi abazogororerwa n'abafashije abari hanyuma y'abandi. Ngo ubwo butumwa buzogaruka. Ikindi naco mu byakoze n'intumwa 6 hatubwira yuko abadiyakoni bo mu iryo shengero ry'intumwa bari bajejwe kubika ibigira 10 n'amashikanwa n'ubundi butunzi bw'ishengero. Ico kigega nibo bari bakijejwe, nta resi barinda kubaha kuko abayabika barabizigirwa. Abo bantu ico bari bajejwe kugaburira impfakazi, ayandi agakora mu ivuga butumwa muri evangelisation, nguko iryo shengero ko ryari rikoze. Ikindi naco nta nzego ntabwo n'iby'Imana byigirwa, ahubwo yari do. Muri no minsi kugira ube umurongozi mu ishengero, kugira witwa ko ngo wasizwe bagusige nawe baguhe diplome y'iby'Imana, barinda kubyigira ukabica, bakagira iminsi mikuru yo kwezwa. Kandi Bibiliya muri Yohana 17:17 hatubwira yuko Yesu yavuze ngo ubereshe kuri ijambo ryawe n'iryo kuri. Twezwa n'ukuri, nta mavuta yerayo yeza abantu. Kera bayakoresha iyo hacaguga umwami, iyo ari umuherezi canke umuherezi, canke bakayakoresha mu gucana amatara yo mu rusengero, bakayakoresha n'umuti. Uburo twebwe ibyo byose nta bigihari mu byobokamana. Ubu abantu benshi by'Imana byavuye mu kuba ingabire, ahubwo bihinduka kubyigira, ku buryo hari gihe n'umuntu ashobora kuva mu butumwa ahebye avuye mu rusengero runaka, ukumva umuntu avuga ngo n'umukozi w'Imana avuze ngo iyi ngabire yari kuri kanaka turayiguhaye, nkaho umengane wayitanga. Kandi mu Befeso 4:11 handitse yuko Yesu ari we atanga ingabire. Mu butumwa rero Yesu yavuze ku isi bwari bumeze gutya. Ikindi naco muzosoma ubwo butumwa no kuvuga ngo abari baburimwo barahamwe kuko isi yabanka, bari abantu barangwa no gutotezwa. Muri Matayo 5:11 Yesu yavuze ngo nibabatuka bakabahama bakabarenganya bakabarementaniriza ibibi byinshi, babampora muzonezegwe muhimbagwe. Ubutumwa Yesu yasize ku isi bari abantu bahamwa batotezwa bakankwa n'isi, kandi naho bari abanyangeso nziza. Dusomye mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa haranditse igice n'icaka n'umurongo wa 20 nahanditse amajambo avuga ngo nuko bareke basubira muri bagenzi babo babiganira iby'abaherezi bakuru n'abakuru bababwiye byose. Aha iki gice kitwereka igihe bari bafunzwe ba Petero, nabo barafungwa bagakubitwa. Rero kandi habari bafungishijwe na leta y'Abaroma yifadikanije n'idini ry'Abayuda. Ico dusomye musomye no mu cete ca 2 c'Abakorintho igice ca 11 kweza ku murongo wa 28 hatubwira ko Paulo yarari inzara, yakubitwa, yambara ubusa, ubwato bwamumenekana, ibisuma byamwiba. Bakoreye Imana ariko nabo bahanganye n'ibibazo byinshi bikomeye. Ikindi naco ntabwo wabatizwa yaronka icete c'ubukristo c'umubatizo. Biri mu cete ca 2 c'Abakorintho igice ca 3 umurongo wa 1 ahavuga ngo mbega mutangwe kwihagiza no kurondera ibyete nkuko babandi bagomba, ntimuzi ko mwe muri cete Kristo yanditse. Iyo umukristo ngo abameze nk'ikete Imana yandikiye abo babana bo bakora nabo basengana, izo ngeso nziza, ubwo bugira neza, ubwo bufashe iyo mico y'Imana werekanye mu rugo igwaho, ukagira umuryango umeze neza, abana bakakumvira, umugore mukabana neza, abo ku kazi, abo musengana,
abo bantu bose bakakubona nk'umuntu w'Imana, izo ngeso nziza z'Imana zikurimwo ngiryo kete riba rirungitswe mu bo mubana. Ntabwo mu ishengero ry'intumwa n'ubutumwa Yesu yabwirije umukristo yarangwa n'ugwete. Ubu umuntu kugira yitwe umukristo aba afise ikete yandikiwe azogenda representa, nuko bimeze. Ikindi naco bizera biva kuri Bibiliya gusa, co dushatse kubabwira ubwo butumwa bwitwa ngo n'ubutumwa bwiza kuko bwakora ico bitwa gerizo physique na gerizo des âmes. No kuvuga ngo bwaravura imibiri bukavura n'imitima. Niyo mpamvu muri Matayo kane umurongo wa 23 kugeza kwa 24 haratubwira ngo Yesu ngo yarabwirije ngavuga ubutumwa bwiza ngo akiza n'indwara n'ubumuga bwose ngo abantu benshi barizera. Iyo ukijije umubiri umutima ubusize ububwirije ubutumwa atari ubwa Yesu. Niyo mpamvu muri iri shami ry'ubugorozi n'ikanguro abantu bategerezwa kongera kwigishwa gutunga imibiri yabo, kuko mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto cya 3:16 haratubwira yuko uzokonona urusengero rw'Imana Imana izomurandura. Rero no kuvuga ngo imitima irahinduka ariko n'imibiri nayo igakira. Ikindi naco bwitwa ubutumwa bw'ubwami. Icari kivuzwe abafaransa no bavuze ngo ken gouvernement salwa. Ni kuvuga ngo impamvu ubutumwa buzitwa ubw'ubwami muri ino misi ibyagezwe byaratituwe by'Imana, ariko muri Luka 16:17 haranditse ngo icoroshe nuko ijuru n'isi byova kwa kazatsa kova ku nyuguti nimwe yo mu byagezwe. Musomye cete ca mbere ca Yohana igice ca 2:3-6 haranditse ngo iki nico tumenyesha ko tumuzi nitwitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi nitondera ibyagezwe nawe n'umubeshi. Nayo mu Migani igice ca 28:9 hakavuga ngo uwica ugutwi ntiyumvira ibyagezwe n'ugusenga kwe nako ni gisesemo. Ibi byagezwe bivugwa ngaha ni byagezwe 10 cyo bitwa decalogue canke di commandement, biri muri kuva igice ca 20. Ibyo byagezwe bitandukanye na bimwe bya Pasika n'iby'imihango n'ibindi byitwa ibyo byagezwe bya Mose byabambwa ku musaraba. Aha kindi naco nuko ubwo butumwa buhejeje kubwirizwa isi Yesu azogaruka. Ngubwo ngico kimenyetso ca mbere kizoranga umuhero w'isi. Ni ivugwa ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa kwerezo ry'ibihe, busanga isi yarazimiye mu nyigisho z'ibinyoma, abantu barakoreye inyungu by'Imana babizanye mwinda n'icubahiro, abantu barazimiye. Ngico kimenyetso ca mbere. Ca kabiri nagahamo kazoba ku bana b'Imana. Muri Bibiliya mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timotheo igice ca 3:12 handitse ngo abantu bose bagenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa. Ubu hari inyigisho zivuga ngo umugeni ngo azogenda mu ijuru adahamwe, ngo ahubwo ngo hazobaho igihe ngo abantu bazokwicunguza ngo amaraso yabo. Ibyo ntaho byanditse, babyiga muri za teoloji zipfuye z'isi, ariko ntaho byanditse. Mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igice ca 14:22 haranditse ngo baremesha imitima y'abigishwa babahanura ngo bagume mu kwizera, kandi yuko dukwiriye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Aha n'igihe bari bateye Paulo amabuye arabutse, abona yuko abigishwa bazoca bategezwa guca mu marushwa menshi kugira binjire mu bwami bw'Imana. Musomye mu Baheburayo 11:35 hatubwira ko abavugishwa ba mbere mu gihe c'ingoma ya Manase mu Bisirayeli yabaye ingoma mbi yica abavugishwa, ngo bamwe barabakerera abandi bakabaturira abandi barabica abandi babatemamwo kabiri. Abantu ngo barabatoteje kugeza igihe bavuze ngo isi ntiyari babereye kuyibamwo, ngo bari ingenzi n'akavantara mu isi barayihimbye nayo yarabahimbye. Rero mu ncamake yaba Yesu yarakubiswe, intumwa zaratotejwe, ingoma y'Abaroma ya gipagani kera yishe intumwa zose irazimara, Paulo bamuca umutwe, Petero bamubamba bamucuritse, yemwe n'ibindi byinshi bibi byinshi byakozwe. Ba Yeremiya barakubiswe, abandi bose barakubiswe, abagorozi ba Poroti barakubiswe, ba Ruteri barakubiswe, bahuse baraturigwa. Mu Burayi habaye ishano, ibintu biba bibi. Rero mu ncamake nta bantu bavugiye Imana mu bizoranga, mu bimenyetso bizoranga iherezo ry'iki gihe hazobamwo n'agahamo ku bana b'Imana. Mu byahishuro hano igice ca 10 mu gitabo cy'ibyahishuro Yohana n'igice ni ca 13:16 haranditse ngo kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashirwa ko ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora adafise ico kimenyetso. Nico zina ry'igitigiri, nico zina ry'igikoko canke igitigiri
c'izina ryaco, aha niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko, ni igitigiri c'umuntu, igitigiri caco n'amajana 666. Ibi bivuzwe hano n'agatotezo n'agahamo kazoba ku bwoko bw'Imana, kazotegwa kazoba gashingiye ku bintu bibiri, ni ikimenyetso c'Imana n'ikimenyetso c'igikoko. Iyi mvuga igikoko iri muri Daniyeli 7:17, aho bavuga yuko igikoko ari ubwami, canke muri Zaburi mugasoma yuko igikoko gishobora kuba umuntu. Ni imvuga Imana yavuze. Iki gikoko kivuzwe hano kizotegeka isi yose gushirwa ko ikimenyetso caco. Ikimenyetso c'Imana muri Bibiliya muri Kuvayo 31:16 hatubwira yuko Imana yageze ku Isabato b'ikimenyetso c'abana b'Imana hagati yayo nabo. Ikimenyetso c'igikoko ubu bwami bwahinduye ibyagezwe buri muri Daniyeli 7:25, ahanditse ngo hazoza umwami ahindura ibihe n'ibyagezwe, ni Roma ya Gikirisito yabihinduye mu mwaka w'amajana 321 ku mwami Constantino avadikanije na Silvestre. Ibyo byigwa muri kahise, ibyo biriho ni kahise kenshi kabivuga n'ibitabo byinshi nka za tragedies za de Minerale Monde, za Prompta Bibliotheca n'ibindi, aho hose byahindukiye ngaho. Ico dushatse kubwira abantu nuko dimanche nk'umunsi wasizweho na Roma ya Gikirisito, biri mu migambi uzotinda uhinduke umunsi abantu bose bazosenga ko once atotezwe afatwe yicwe. Uko niko ubwo buhanuzi bubivuga. Ako nako nagahamo karindiriye abana b'Imana. Ikindi kimenyetso ca gatatu ni ibyago 7 biri mu byashana 16:1, haranditseho ko icago ca mbere ni bisebe, icya kabiri kizotera mwisi ni izuba, icya gatatu amazi n'ibiyaga byose, nuvuga ngo inzuzi n'ibiyaga n'inyanja byose bizohinduka amaraso, n'ibindi byago bizokurikirana. Hazotibuka hejuru ngo urubura rupima ibiro byinshi cyane bizogwa ku bantu, bikabafyonyagura, ariko abantu urupfu ruzoba rwabitswe n'Imana. Ibyo byago n'ibindi mu cago cindwi nico Yesu azozamo. Ibyo byago ro ntabwo biri ntabwo ari ubuhanuzi, ahubwo bizoba mu mubiri. Ngabo bizofata muri ico gicaranditse ngo nabasenze igikoko bagashuka ko ikimenyetso c'ijo gikoko ni ikimenyetso ngo n'igitigiri cacu. Ubwo ico gikoko nkuko twabibabwiye ni ubwami bwa Roma ya Gikirisito, nayo ikimenyetso caco n'umunsi wa dimanche, kuko nibo bawusize ko. Musomye ubwuzure bwa kera page ya 135 haranditse ngo Eklezia iremera, haranditse ngo Eklezia iremera amabwirizwa ikayereba nk'inzira ntangire twogenderako, ngo yarahinduye gusa umunsi w'Isabato ishiraho ukurikira ngo umunsi w'Imana. Ibyo ngo yabigize kugira ngo abantu bahimbaze izuka rya Yesu. Rero ibyo biranazwi cyane no mu bitabo byinshi bivuga kahise. No kuvuga ngo ibyo byago 7 bazoba barasenze barabaye mu myigishirize yizera ibyo, bakaba barabaye mu misengere yo kumvira amategeko y'abantu akumvira y'Imana, nibo bazofatwa n'ibyo bisebe biri. Nibyo byago 7 bikomeye bibi. Noneho icanyuma ku bantu babikurikirana no kugaruka kwa Yesu. Ico nico kimenyetso canyuma kizoba mu cete Petero yanditse ca gatatu, ni cete ca kabiri Petero yanditse ca gatatu murongo kuza kwere ku murongo wa gatatu kuza ku windwi. No hatubwira ko abantu bazoba muri no minsi yacu iherezo bavuga ngo Yesu ngo ntabwo azoza, ngo batuka iryo sezerano ngo yaratebye. Ariko tugasanga ikindi kintu gikomeye muri no garuka rya Yesu nuko ku bantu babikurikirana mu cete ca mbere c'Abatesalonike igice ca 4 umurongo wa 16 kuza kwa 17 hatubwira yuko Yesu niyaza, marayika nuvuga ngo Imana izovuza inzamba, marayika mukuru akavuza kamo. Ibyo bintu byose ico dushatse kuvuga Yesu ntabwo azoza mu kabanga, kuko mu byashana igice ca mbere umurongo w'indwi haratubwira ngo harazana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bose bazomubona. Ariko kandi muri ico gihe mu byashana igice ca 6 umurongo wa 15 kweza kuwa 17 ho haranditse ijambo ngabami bo mwisi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati mundutugweko muduhisha inyonga z'ibyagiye kuri ijya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Igihe Yesu azobaje n'abanyabyaha bazobimenya, ntabwo Yesu azoza mwibanga ngo mugabo abura umugore, ngo shofera abura abakiriya, ngo umwana abure mu mugongo. Ibyo ntaho bizoba ku isi, ni binyoma abantu basizeho mu myigishirize. Ibyo byose ntaho bizoba. Yesu azoba aje kugororera abantu. Mu byashana 2:11 za murongo wa 14 haranditse ngo haratubwira neza iri jambo rikurikira
ku bantu babikurikirana haranditse ngo ugabitanya nashishikara agabitanya uwandura mu mutima nashishikare yandure ugorotse nashishikara agororoke uwera nashishikare yezwe hendaza vuba nzanye ingero kugira ngo rorere umuntu wese bikuranye n'ibyo yakoze. Yesu niyagaruka azobaje kugororera abamukoreye n'abatamukoreye, bamwe azobahemba umuriro abandi azobaha ubugingo budashira. Muri ino si ibi nivyo bimenyetso bine bya nyuma bikomeye bizoranga umuhero w'isi. Cambere n'ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa ku isi yose. Ubwo butumwa nibwagera mu isi yose bumeze nk'ubwo Yesu yavuze n'intumwa, hazohaguruka agahamo garabwurukijwe n'isi yiyunze na Roma ya Gikristo, kazoba gashingiye kuri dimanche n'isabato, arico kimenyetso kimwe c'Imana ikindi c'igikoko. Ikindi naco nuko hazoba ibyago birindwi biheruka biri mu byashana 16 umurongo wa mbere kugeza nko ku mirongo ya 7. Aho hantu hose handitse ibyo byago. Ibyo birangiye Yesu niho azogaruka. Yesu azoza, ariko ntabwo azoza mu kabanga nk'uko benshi babivuga, n'inyigisho z'ibinyoma zitagira aho zanditse. Murekerera Imana idufashe tumenye ubuhanuzi, tumenye ko tubuhagararamwo mu izina rya Yesu.